hero nshobora kibe c'Imana. Ica kabiri, zingura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Zingura Bibiliya, udafise Bibiliya afise amatwi. Dusome igitabo c'ivyashuriwe Yohana, ivyashuriwe Yohana gice ca gatatu. Somye wacu wa Bibiliya abe hafi adusomere igice ca gatatu ku murongo wa 11 ageze ku murongo wa 12. Somye wacu wa Bibiliya anyarutse. Ivyashuriwe Yohana ibice bitatu umurongo wa 11 kugeza ku 12. Ngira nze vuba wumire kuco ufise, ntiyagira ugutwara igisibo cyawe. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ndazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ko izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje. Kandi nzomwandika ko izina ryanje risha. Amen. Amen. Zinga Bibiliya turabane mu maso, kiretse umuntu ariko arandika. Murakoze. Ndashimiye Imana impaye aka kanya. Ndashimiye n'uburongozi bwo ngaha bwanyumviriye ko, cyane cyane Bishop wo ngaha, mushumba wo ngaha muri iki gisagara cyose kunyumvirako. Ndabibutse yuko azinanye n'aba bishop benshi n'abazungu barazinanye, kandi agira rimwe gusa bakaca baza nabo hanze, akabanyumvire ko jewe nimutunga ibiganza ati Imana imongereza umugisha. Iyo umuntu agwaye kwagara imbere y'abantu abagwaye ikintu gikomeye cyane, naba kumutakura umunsi umwe baca barafata mu gatondo kare bashira mu rumodoka. Basize mu rumodoka banjanye hamwe n'abandi kumuzinda. Umwe acarambona ati uyo ni Zamurajya namubonye imbere y'ishengero. Kubera guhagarara ngaha gusa bace bankura mu rumodoka. Bishobose uwo musororera mu ndagwaye guhagarara imbere ngaha gusa. Amen. Twagiye rero nukujya ijambo ry'Imana. Mwitabira ati Zamurajya, mumva kagoye ni Zamurajya, kandi aka karirimbo nikajanye n'ingoma kajanye n'amashi, kandi bene data bunezerwa kujya imisaya uzopfa vuba. Bavuga iyo umuntu atanezerwa akaguma ajya imisaya hari imitsi ziba akacagwara. Bavuga iyo umuntu atwenga akaririmba harimo umuti ukiza ingwara 27. N'umuti. Bavuga n'umuvyeyi iyo amaze amezi 4 atwaye inda, umuganga aramubwira ati ugerageze unezerwe. Umuganga aravuga ati gerageza uzore unezerwa uvyishiremwo. Kubera iyo ababaye akaye nako karabimenya kaca kavuga. Uruga rero n'umuti. Mbwira mugenzi mbwira ati n'umuti. Ingira ryoshe reremba sohorijwe koma mashi Matayo Zaburi vyashuriwe imigane kuvayo umugabo ayiriye nakubita umugore, umugore ayiriye yubaha umugabo, umukobwa ayiriye aratekereza, umutama ayiriye nasaza kubera iyi njya Bon appétit Zamurajya.
amina. Murakoze cyane. Nsangamatsiko ijambo ngomba ko tuganira ariyo teme, kubera tumaze kumva ibitari bike nibazo maze kwakira tuguma twegeranya, ariko intego ijambo ngomba ko tuganira ko muri uyu mwaka tugiye kwinjiramwo, ndakwifuriza kunesha mu izina rya Yesu. N'amajambo abiri, kumira kugakiza muri uyu mwaka nurekure, icya kabiri kunesha. Uyu Yohana rero ndamuzi, Yohana ndamuzi ko ari naramwize kandi nararonse amanota meza cyane ku ishuri. Uyu Yohana ndamuzi na papa we ndamuzi. Papa we yitwa Zebedayo, mama we nawe yitwa Salome. Urumva ko ndamuzi. Kandi umugabo wa papa we ndawuzi. Umugabo wa papa wiwe wari wo kuroba. N'uyu Yohana umugabo wiwe wari wo kuroba. Niho Yesu yamusanze. Ndabibutse ko Yohana na Petero bakomoka mu muryango w'Abazerofe, kandi uyo muryango n'umuryango uzi kugwana cyane, kugwanisha inkota. Cyo gituma Petero yiyemera, bwira mwana ati nabo bose bo kwihakana jewe mu muryango wacu ntutuze, twebwe ngizi inkota turafyefyeta. Bakavuga mu muryango w'Abazerofe ukomoka mu muryango wa Petero na Yohana, anu baba hananiye Abaroma bari bazi kugwana, ngo bagwana amahanga yose. Ariko mu muryango aba Petero bava n'Abayohana ku kiyaga ruguru, harabananira, bagwanishije inkota harabananira. Abaroma baravuga ati nimutwareke bariya nibatumarire abasirikare. Acha baravuga ati mugumi yonyene ruguru ku kiyaga, nimuzomanuke mu gisagara, akazomanuka ngaha tuzogafyefyeta. Umuryango wa Petero n'Abayohana uravuga ati mugumane igisagara cyanyu, tuzogumino ku kiyaga ruguru, twirira amafi, tutogosha amafi na karamafi na gwaza, tumare igisagara cyanyu. Ndabibutse Yesu mu kubahamagara yabahamagaye abakura ruguru mu gisagara abazana mu muji. Abaroma bari bavuga ati nitwababona tuzobafyefyeta. Yesu rero abahamagaye bazi nyuma ya Yesu bafise ifyeri. Hanyuma rero Yesu ari imbere nabo bakaja inyuma bagenda bafise amafyeri. Abaroma bababonye bakabatisha nitwamukorera ko ku bantu biwe. Uyu muntu azura abantu aratumara, uyu muntu azura abantu aratumara, uyu muntu akiza abantu aratumara, nitubareke. Mu buryo rero ba Petero Yesu ari imbere yabo bagenda bafise amafyeri badundika nka mine. Abaroma baraba Petero ati nimudukure ko mwamubonye, niwe yadukuye hariya, nimuvuga ati amina. Abantu bavuye ruguru mushira ukuboko hejuru, abantu bavuye ruguru nimuhumure ntituzasubirayo, nahagene. Haleluya, nahagene mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugaruke. Yohana rero yari ntangamarara ya Yohana uwo ari we. Ndabibutse yuko Yohana ni wa mwigisha Yesu bavuga ati ngo abandi bicara ku ntebe ariko we ntiyicara ku ntebe. Yesu yaramurera. Ndabibutse yuko baramufashe baramwica ntiyapfa. Ndabibutse yuko Yesu yari yamubwiye ati wowe ntuzopfa. Ijambo ntuzopfa bisobanurwa nibazo kwicisha ubuhiri cyangwa amabuye, uzopfa wisaziye neza.
bamufashe babanje baramusekura biranga, barasekura Yohana ari mu isekura agasekura, Yohana ati amina, sekura amina. Abasirikare gushikaho baruba bavuga ati mwami rega rwarundi nirusekurika, abana b'Imana ntibasekurika, nimuvuga ati amina. Bavuga amakuru ngo bamukurayo, ngo bamuterera mu mavuta, ngo barafundikira mu ngunguru, ngo baracana gushika amavuta kama. Ariko kubera Yesu yari yamubwiye ati wowe ntuzopfa, ngo bagiye gufundurura babona Yohana avuyemo, babona ari yanaguye, ngo tutuvuta turaryoshe. Bavuga amakuru ngo aho niyo yavugiye rya jambo rivuga ati bakundwa, ubu turi abana b'Imana, nguko tuzosa ni kurerekanwa, ngo ariko niyerekanwa tuzosa nawe. Baca mutereka izinga Patimo, aho niyo Yesu amusanzeyo. Bibiliya bati ngo aguyemwo, umwami Yesu amusangamwo. Yohana ahindukiye ngo acabona umwami Yesu, ngo amukubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye. Bibiliya bati ngo umwami Yesu amushira ukuboko ko kuryo, amubwira amajambo meza nk'ayakubwiye muri uyu mwaka twinjiyemwo. Amubwira ati Yohana ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, nari narapfuye none ndi muzima. Yesu ni uwa mbere muri byose. Bavuga niwe umuntu wa mbere yihaye kwigisha, atamuntu amuhaye guhagarara imbere. Namba wiyemera kuri wa kera ngaha kuwa Mungu uzoze kwigisha, oya namba uri wa kera tegura mutabivuganye, tegura nduwake turabe kuzohagarara. Ariko umwami Yesu we yarabishoboye, yaraje borabora dogidogi bibaza ko yicaranye, babona ararenze dogidogi, baca babona arahagaze, baca bamuha igitabo, aca bati itangazo, mwami w'Imana ari kuri jewe. Batavuganye n'abaherezi, n'uwa mbere Yesu. Amen. Ngo jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Niwe yavuze itangazo, nta n'umwe ararivuga. Niwe yavuze ati nimuze mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura. Ihenda uvuga ati muze mwese, akushiremo ati mwese. Ihenda umudiyakoni wacu niwe yihenze, aravuga ati mwese nzobanuhera ibimuga. Yihenda avuga mwese. Mu mwaka ushize ibimuga byaraje, bitana bamayibobo bo mu Gatumba baraza, bigira bikururuka neza babega gutya, aje kurabasanga ati ko muri benshi, ati mwabuze twe. Ari akajyango kaba ku rusengero inyuma, yaciye acomoka ati ni benshi. Yiheza ati mwese, ariko umwami Yesu mwese
ntamukunda nibamurekura kwaca musangamo. Kubera iyo bamufashe gusa umugabo wiwe bakamutwara akamushyira mu kinogo, abantu baramufata arasize arariwaca bamurekuye. Bamurekuye acagadetera aca kubita fure kugira najamwe, ariko agora abantu abagorera ubusa. Ariko Yesu gusanga kure no muri uyu mwaka aza turongora gushika ku iherezo. Haleluya. Reka ibyo tubireke. Rwagenda uwa mbere kandi nduwuherezo camubwira ijambo rero ngo wandikire ishengero ry'Ifiladelifiya ngo ribwire gutya, ngiranze vuba umire kuco ufise, ntiyagira umuntu akwaka igitsibo cawe. Ijambo rikurikira ngo unesha. Mbwira mugezi wate muri uyu mwaka nesha. Kunesha ndabibutsa yuko intambara nizihera ahubwo zihindura isura. Nico gituma ukwiye kunesha, zihindura isura. Kunesha ni ikintu gikomeye. Kunesha umwami Yesu agomba ko tunesha. Kunesha intambara nizihera zihindura isura. Igihe twakora ubukwe twagiye muri dini, najya camuna madame aguma ajya nyene hajya nkabona agasani karamunaniye, ca ndavuga ati Imana ishimwe nazongora kugaburira. Ubu akubita isani ngana gutya, intambara ntihera bihindura isura. Bwirira mugezi bati bihindura isura. Kunesha unesha zomugire nk'iyo mu rusengero rw'Imana aca aravuga gutya ati ngiranze vuba umire kuco ufise. Kumirako kugakiza, kumirako nturekure. Umuntu akwiye
kunesha ntambara nizihera zindura isura. Urabaza je nyipanze kumutakura mwene izo yaguma ndugiriza nkabati mwene ndabati undugirije kikweli ati turakodugirije ndabati Imana ni wamfasha nkaronke wanje ukibaza ko bica bihera cyandonke wanje. Urumva nari 110 kumutakura ngezi wanje kandi ivyo 110 ari hagera mu ijoro nkakanura ati ndayakorahe. Icyo si kigeragezo. Ngezi wanje kwezi kwa mbere ndabura umunandirisha, kwezi kwa kabiri nca ndaryama nkiriha sinagona, ariko ngezi wanje ntangura kugona kumbe madame nazanye n'umuntu kugona kuri we nikigeragezo. Mbwira mugezo mwira ati bihindura isura cyanda tangura uko ngona nawe agakanura. Abonye ndugije ijwi nca numva mu ijoro ati turangije aramwe turi kuragona urumva ibigeragezo nibihera bihindura isura. Mvuye mu gupanga none ndakwifuriza kunesha mu izina rya Yesu. Kunesha ibigeragezo. Jawe ndavyibuka nitanze kwa karorero ico gihe twari twejejwe mu mutima no mu mufuko muhira. Twejejwe hari umuntu yaba mu mutima no mu mufuko ati nere gusa unyuwagire mbone kweraga akaba yejejwe mu mutima no mu mufuko. Nari nejejwe muhira ata kintu. Ico gihe madame acara ati nta kintu ca ndagenda arambara ati none nta kintu shise muri ville ca ndonga amafaranga. Ico gihe cangura akanusu k'inyama cashira mushashe, candagura n'itomate, candagura n'igitunguru n'utuvuta n'ifu. Muhira ndavyibuka hari amakara. Candagenda canurukira mu Kamenge candazana n'agashashe. Bene data amagaragazwa nahera hahindura isura. Ndiko ndagenda mu Kamenge n'agashashe ndamubwira madame ati ndaje abana umumama carama magrati yambu nuwagenda utandamukije naje candaza n'ibishika vyinshi n'agashashe ngiye kumuraba ca bibaza ko namugemuriye. Bene data
cadayaronka ndacadataha ndavuga ati zuyavunja mu gatondo. Ibigeragezo nibihera bindura isura, sindose dorare candayabika munsi ya matera, nati nzobibwira madame mu gatondo, candashira munsi ya matera, tuca turaryama. Bene data sinajyanye. Ibigeragezo nibihera, narajyama tujyanye gutya. Bibiri ivuga ukuri, aho ubutunzi bw'umuntu buri ni umutima umuntu uri. Narajyanye ariko amaguru ushira hariya anarabudi. None tujyamye saa 8 y'ijoro, madame akaca yigoroti ankoze ko ngaca batamafaranga kume arankoje koko. Amageragezo nahera, ronka amafaranga uzokanura. Mwijoro navyuse katatu nikanga ko ari bisuma. Chambona kumuna ati madame gituma mvyuka naronsa amadolari ngoma nibaza ko ari abasuma. Kumbe arigorangiriye gutya ati ngacamvyuka. Ni watunga na mageragezo bihindura isura ariko uneshe mu izina rya Yesu. Ndabifuriza kuri umwaka kunesha mu izina rya Yesu. Unesha hanase kwinjira muri Bibiliya. Nari kubabwira abantu banesheje. Witwa umucuti wanje abaruguru yagiye arigisha, yigishije n'umukozi w'Imana wa ruguru arigisha, acarataha. Yari kwa Mungu ku rusengero ntibari batetse, carataha n'inzara n'umugore. Bariko barataha acashika ku murima munini w'ibigori weze, nawashonje n'utwana twiwe. Afise utwana twinshi, afise utwana turajya. Iyo aduhaye ikiro c'umuceri umenga ni korasi, umenga ni korasi. Turajya muhira na kintu yari yasize. Ashitse ku murima munini weze, arawuraba. Shabwira umugore ati none madame, uyu murima munini uwo hanyura kimwe, none hari kibazo. Umugore wiwe cagira intege ngo ati tangora. Ashitse ku kigori agomye guhanyura kuvuna, yagize gutya yumva umutima ati reka nawe ushonje ihangane nuhanyure, akakireka. Agera ku kindi arakwega agomba guhanyura biranga. Ashitse ku nyuma aravuga ati madame iki nyuma rero reka ngire rimwe na rimwe ngende. Madame ati tangora. Agize gutya jona misina mabaka abiri, umutima ati nawe ushonje ihangane nuhanyure. Acara reka carataha. Kuma umubosi mwene umurima uyo musi yarabwiye umugore wiwe ati uno musi ndateramira ku murima wanje n'icumu. Ndaba abantu barabanyiba, umuntu uza kubona hanyuye n'icumu. Kumbe ariko aramwitegereza, na Bibiliya aramwitegereza, acabona ararenze kucanyuma yakijondamitse, acabona ararenze. Carataha muhira. Madame wati vyagenze gute? Aravuga ati nageze ku murima kuva mu gatondo saa 8. Tuwa mukozi w'Imana uramuza ati yashyize ku murima. Aramubwira ati nukuri madame, uriya mukozi w'Imana n'umusenzi akomeye kandi afise urukundo rukomeye, yashika ku murima akaguma uhensagira, agashika ku kigora akagihensagira. Ashitse ku canyuma yagihezaga n'amaboko abiri. Acabwira ati madame, kubera yahezaga imirima yacu kuwa Mungu twinjirireyo kandi nituge dukonyene dutwara imifuka ibiri y'ibigori.